Oui. Nziza habyo kumenya yo mayikore sibyo wambwiye ati ngo ufise ingorane toroge nduke n'ikibazo cawe hama baza kumbwiye ku mugoro waso umvise uno ni yandi nibiki wowe ufise ingorane kumenya ahantu wenda yikuye wewe ugati warumbwiye ko ufise beje amafaranga bagenda utore icyo keneye sibyo so bye. Alachi ego uyakura mu mwanya cyangwa bagiye ndamutindira ariko ngarutse unyeze hande twagiye gitane kandabo saba na mama ngweri bayitwanga nyene mugabo ndakwivuga abo banyu ngasije basi ndabakunda nabintu uteka banje kuri bayitwa na wana mazi bisigira kuri baje yo saba na mama ngweri bayitwaye nimero bayitwaye barayizana batakuyizana kubera Jesse nemerako abanyu ngangunda kwivuga navuga ati twimuke ari kuranga sebe kugiye twimuke ni waje uguzi inkoko baratwara uguzi baratwara mugiye televiziyo bazoyizana byanka bikunda wazi sizonye ko nabana ari bwahetse nkunda ko abanyu ngabari babonye ngenda mu mazu yabo waranguriye kamera nziza kuri abo bayitwaye shangi yanyitse heko je mvuye mu bunye ngayi be kujya gushira impu zasabye narutse sanga mudatanga imi ari mwari rabiriseze mugabo sinabikubwiye wewe nakubwiye banyonga ntibankunda ntace bankundira bakunda gusengera mu mazi yo ngibonda bamasirema warakoko urangura kake barabona ko bagatwa she yangana si uko ndakunda ni wanajya televiziyo mbo bayitwa tuzogura yindi ariko rero kuri imbere babanye ko baraturaba si byiza ndakunda siko uwo muri rero ngira ikibazo na kimwe je ngiye koga ni naheze cyanze ndagutwara ahantu turyoherwa ndaje bunyene bazira mugenzi azaga televiziyo twagura turi kumwe ya ecran plan ya bareba yinyivye yana Jesse sinogo kuntu byagenze byaranteye n'ubwoba nze baturiye batwaye mugabo rero ndabiravye neza muri no misi ari ubukene hari ubusuma ni ngorane kabisa nkuraba ukuntu munakanura none bakwivye gute bakubomore yizu canke byagize iyo babomora basi mbanagiye koga sanga baragateruye bagateruye muri he ariko abo sivyo kuvuga abo ico nkuma nibaza rero kibazo Jemfis ya mahera ya wa muntu nari nzi ko cenda yarondera muga inyuma ya haji mugabo ujya muntu aragoye jewe nyene ngari umuntu yangopesha amahera no musi mu gatondo kare yanzindukiye ambwira ati rero nuwa mukuzi wanje sizivone naramukubye mugabo muramubona wa mukuzi wanje rero abwozo bwiragiza ndawe kunda ku presentako yazinduze mu gatondo ambwira ati rero sheri rabo ingene wifashisha urumva kandi abasheri bakinogiye bisaba ko tubafrapa urumva bisaba ko tubafrapa rero nuko kandi wewe pole sana ujya mutama ndabona ni ngorane kabisa kandi abantu bakora mu butegetsi barabifata yuko umengo twebwe turi hasi umengo na jambo dufise none baye nta muntu yasabira basinga mukama bikira Maria aho nyene mwengo ndemuyabira kandi mfise programme y'umusheri wanje ku mugoroba urumva ahubwo gusa ico mbona wewe kwihangana
none tabaza basi mu babanyu barondera umunyumba kumi igihe je narahebye sijya mbere je banyivye namaze guheba ahubwo rero cyo mbona kaje ngende ngo turavugana hanyuma sha je ndaza kurondera ku mugoroba ahubwo umviriza okay kwanza bamushiri wanje ara telefone mushiri wanje wibe shaho nuzi ko turashari ku kazi kandi ari umugenzi wanje wivye televiziyo nyene yambwiye ko ari ecran plat ni ngorane kabisa. Waje kwa muganga. Uri kwa muganga. Awe uraza kuminyisha ujena na kimwe vraiment. Awe je ndize neza ko ibintu byose ni bien. Rongo. Abwo zo gupresenta ko na kimwe. Sawa sawa. N'umusheri wanje yarambwiye ko ugiye kwa muganga kwipimisha imbari biki sinzi. Rero wewe mugabo unkwihangana ahubwo gusa hageze amasaha kugenda kujya mutama. Kuko je urazi ko ufise tujambo twinshi. Ngira kibazo mani. Kandi wafise tujambo. Wewe ufise urivogari na umubwira ati rero urazi. Tenyenya gato nkinya kibira asha kuringira. Bara ngate ufise tubiri dutoto. Naho twavuga gute ni batwe maso. Turavuga ko je simeze neza. Ariko gusa ngukanura mani, ngukanura. Bero msikwaroka disana. Ni. Je urumva ukora ntiri ibibazo. Ugomba ntiri ibibazo ugomba ko nduga rugo rw'amaguru. Kandi urazi ko bigoye cyane. Bisaba yuko na je uzo umwanya wo kuyumvira. Akekana bibazo gute? No. None nk'ubu ndaguteye inda. Kandi urabona ubuzima bwanje ukuntu bumeze. Wanashaka rero ubuzima bwa kino gihe urazi nyene bugoye gusoma. Sico kimwe na bwa bundi bwa kera. None buvanze bwire. Nk'ubu ndaguteye inda umugabo wawe iyo byakira bose. Shit. Banze bindiye sibyo? None ufise ingorane ngo ntwanda wo ufise umugabo mu nzu. Yagumangana ikiguruguru mu nzu sibyo? Ufise umugabo. Ntwayindira mwe ko ari yiwe ubona ugira ingorane sibyo? Agakingirizo ngakaje. Nakubwiye ati nambara agakingirizo ariko wapi ngo. Kubera iki? Ndazi gituma. Ntanda naho nterinda nta kintu we cyo kuba ko ndaguteye inda bica bigenda gute je sinkeneye ko nitwa papa kanaka je ndi papa nyakwigendera sinkeneye ko ngerageza no ariko twumvi umugabo rero je sinzi abakobwa kino nimero ivyo nibigeragezo agusabe banzura indire nyumviriza mfise umugabo mu nzu ntwayinda ivuga ati mvuga mbwira ndiko mfise inda simbwira ko umugabo wanje umenganira sibyo kurya avyibushe agacagenda amenya neza ko inda ari yiwe umviza wetekana ndagukunda wosha oya mugabo ivyo bintu je wasi ushase ko tubonana nofuma ndambara agakingirizo bazi umviriza uyu iyo wambaye ibyo bintu cyose niyo bapon sibyo kandi bamvuye ku mugabo wanje kwera ibyo bintu cyangwa abantu babyibishe sinzi n'ukuntu bameze megana n'akazi bashoye nk'indabo gusa ntugire ingorane ngo nice ntwayinda ngo byo kuba kwingorane ntugire so ntwayinda bizomura umugabo wawe ndagukunda sinini kabisa je sinini okay oya nakubwiye ati sinoguma asubiramo ibintu kuko je mvuga rimwe sisubiza urongo tugerageza rero duhana hano umwanya wo kuruhuka n'ibindi no kwiyumvira ubuzima urongo ubuzima buragoye nta mwanya wo kuguma nicara ngaha cyangwa twicara tuyaga urafise umugabo nanga amasaha yo gufungura kwaza kugira je mfungure birangura bikugura he niho musaba ikintu nsaba ndakigwa none ngiki usaba sindakuzanira reka ndi mu mukugura arongo ati yuko ngo ifite umusabye ataragusa araguha benda gukunda wani ndeka go telefone turi muri starezete Nigeze uce makamba oui alors okay sawa ndaje bunye okay sasa ndinda nk'iminota ingahe ndaje okay beninde ni no msimu gatondo sinakubwiye ko mfise projet ariya muri septembre ariya mu buterere okay kandi ijye amafaranga sindayaguze uje kunyibutsa ahubwo rero ndabona ndiko ndamutevye mu muntu reka ndabukumye ndamusangeyo ningoga abe oya umviriza reka ngende urumva sawa ndagutahura ariko nakubwiye no musiko nkeneye ko twirwana ijya mugabo waje namubishe mugati ko ngiye kwa mama ahubwo ngo nsichaka ko twirwana none umwanya kwirwana je abe umviriza no musishaka barabya bintu mbwira aho ndagenda no musishaka twirwanya umuntu namushira ku mugoro wasiwe oya umviriza urazi ikintu citwa amahera
sinakubwiye ko yoho namera nikure erega sikuvuga ngo igihe wari umpa amahera iminsi yose bizokwamuko nyene uri umukobwa je ndi umuhungu ega n'undi ndashobora kubwira ati va kurya mugabo wawe wifurubete ningo ndakunda kugirira iki ndagupange cyane tubane none twobana uriko wokora he je rero reka ngire ndabukuntu nkwakwanya ngenda ariya twiyaranje ko noronka amahera naje nifuza yuko ko nukugurira igitenge ndakugura impuzu none ndakugura ikintu we neza ndakugura ikintu ariko se wari kuno musengene kutwirirwa oya twatwirirwa nabwo iconzi basi bafuma basombwira ati base kanda kwerekeza ahantu ariko nawe nyene bisaba ko ngenda niruka bamaguru tujane basi ndagwerekeza tugende na kibazo ariko sinzi je ngenda bamaguru kuva nga cyamumviriza basi byiza genda je reka nakurinze oya hashi oya babwureka nambare oya umviriza je genda uraza kunsanga ngaso oya reka nambare gusa tugende oya je nakubwiye uza kunsanga ngaso kandi ndakurinze turi muzo tugende ufuma basi tugenda shi nakubwiye ati shuka kwazi unyumviriza ariko kubeka kandi wowe umfatira mu kanigo wewe imisi yose ngize iki kandi uri umfatira mu kanigo none ugiye kumuha amafaranga uraza kuteba genza je urazi umugabo agiye nagaruka je urabizi ndashaka kubwira ati ndagaruka mu masaya na kandi ndiko ndamutevye wowe numvise ko ariko arankankamira ngaha cyangwa numvise telefone cyangwa ashaka ko ndashira muri haut-parleur s'il vous plaît nuko rero nkuko uriko uranahura imana ishimwe hambara rero kwegura ikibazo imisi iracari myinshi tuzokura ibintu byinshi cyane n'imigambi nta kibazo n'ubikibazo hambara she hambara cyenda kwambike Nibiki? Habaye. Shu. Tufanyariya neza amahoro umunezero. Mbone meze. Nubone ariko Wabajwe ni nagutuse kumwe ngo twazananye neza. ndakosabye byanzanye nga. No shirire kishavu. Ari umuntu mwejeje kuvugana kuri telefone.
ko umengo ufise ibibazo ahubwo wari kumenya inyishu nyayo ibyo twavuganye kuva mu gatondo reka ishabushi nibiki ariko wafashwe n'amashetani ko abakobwa kino gihe musigaye muhindagurika excellent oh no haguruka basi tugende tuyagira rero ushaka ko tuvugana ni none kukumenya ishu bisha bisaba ko uhindura isura shata some byanditse no kwa kino gihe ukunda abantu tuvanya hariya neza amahoro dutwenga twese no excellent no sa let me see Ekazana agatebera basi twinjire mu no ibi fyako none Jesse mbo myeka basi ikintu gitanga nakanga batukura nga ibi byanditso bitukura biri ngahanyo bituma winjira mu stress kuna haguruka basi tuyagire mu umviriza none ko fisa nje ndakubwiye ati uno munsi nje bazompambira habaye iki wabuze umuntu ndacyari umunyeshuri rabukumenya icubuzima nakwica ubuzima gute muri iki gipapuro iki ni gipapuro wewe ni wewe none nishi ngo gitabura arashaka gitabura ikibazo kiri habaye iki ariko ushaka ko tuvuga cyane ababanya ariya basi haguruka basi shiri twiwe tubimarire mu nzu ndakubwiye ati je bazompamba ngaha habaye iki rero ngira umuhira mvuga nacu uvuga iki nyene iga reka ndakubwire rero ahanditswe yuko wanduye iki umugera urafise umugera reka nuko twabivuga base mu majambo make none uyu mugera wa sida abantu natwe najeura shata ubiriza shata fuyi biki niviriza base dutawuranishe njibona ndiko ndagira ubucucu nk'ubwo bwiwa none ndaje base jewe jensa n'umuntu agwaye umugera raba freshere mfise raba umbiri wanje abantu bagoye umugera n'abantu nk'abandi n'ibintu bisanzwe wanashaka arabandi ngamwe barabafise imiduga ubaravye ahubwo rero umuntu agoye umugera neza na neza no wunda bayifata nk'umusazi yiyumvira byinshi uba no stress no kuba ufise ubuzima nk'ubwo ufise ubuzima bwiza urafungura neza ugatufata imiti naje nganda yifata mu n'ibintu biri sepe haguruka basi tugende sheri nimba no banakugirishije amakosa nkagufata ku nguvu turi mu nzu hariya umbabarire ariko niba twabikoze wemeye neza bivuye ku mutima ntawe nakosa afise kandi iyo si kose urazi ko no gufata ku ngufu umuntu nawe bafise umugera dafise umugera ni ibintu biri simple sheri haguruka basi cyo ni byawe none sheri nakubwiye kuba ndwaye basi ndakwereke ndagoye umugera nivyo umugera wa sida je nawe uvukanye kuva kera ndaba rero kunumerewe basi nyumviriza nuzo wishira ibintu byinshi ngo urabona x-ray ngo uramba ntakubabaje biki ariko sheri ariko nabwo ubona kunyana ubuzima ariko nakubona ubuzima gute amahera so ndaguha uno musi sabo ya mahera uno musi nahenze umuntu ugira amahera nze kukugira neza nakuriye taxi kugira ugende wipimishe basi waravuze ati ngo ugiye kwipimisha ko ufise imbanyi ariko nambanye ufise wasanze ufise uwo mugera umugera rero no kwambuga imbanyi ariko simbe fise umugera none uwo mugera urashaka ufise rero urashaka gukingira umwana kare raba kunungana nka kanuze nanje ushaka kanuze gute basi nambure urabe ariko rero umviriza ni ibintu biri simple kuba umviriza basekanda meka nambura basi reka ya misi yose oya ikoti nibiki basi reka umviriza ufise umugera reka ndakwereke ufise umugera wa sida urumva ufise umugera wa sida ushese ko uvyibuha uravyibuha nk'imberegete ushese konda uronda kuko bija umubiri wawe urawutwara uko wifuza nawe rero ufise akabiri gato umeze nkandi nyene umuntu mugufiya nkazakayo ushese ko ugumuko nyene bizo kwa muko nyene kuranyonona no kuntu kabije nyumviriza ko utadresha kunahura aske wala kubwiye ibintu biri simple cyane kuko uravye abanyafrika nk'abose tugendana n'ingwara rero umugera wa sida ibintu biri simple urazi umuntu avyibusha bagiye kumupima mu marobo nimba ari laboratoire n'ingorane nta n'isoni wumva abagore b'abandi bose barabononye aho utanagirira n'isoni n'umugenzi wawe mvuto mugore yitwa nice hariho warutse kandi katavyonze naravyumvise ndavyiranda
amakuru yawe yose ndafesa ariko ngira ndakubwira nti uno munsi ninjoye nawe simva Imenya rero uwo urukavuga ngo umugore wa muvuto si umugore wa muvuto gusa je nawe zibwira n'abakobwa benshi ngaho reka uviza ni ibintu biri simple kujyamana n'abakobwa ufise ingufu ufise umugongo ukomeye urabacyata bakwira urongi amahera wewe bazaka gahuza kugira we turiya kuri ico kintu mu mutwe urabe ngene ucusanga akazombe niyo mpamvu ndiro nkubwira ati umuntu yizanye indagara reka kumbwira rero singene ko tuyaga byinshi urinjira mu nzu ni winjira mu nzu nimba ukeneye kuguma ngaha imvura iraje reka gusatagwa turako guco guma ngaha genda iwanyu canke winjire mu nzu nje nakubwiye nti uno munsi ninjoye nawe ndaha bazompamba nyene byo kwinjira mu nzu nawe ndabwimenyera dupinge shira ngaha turabe wo uguma ngaha uraraga uruga gahunga ari hasaho ahubwo uriya cyane amasa yakoroka waruzi kandi bigusubonye n'ibindi ntavyo urumva nta n'ivyo urabona ndakubarira wewe ndakubwira uragendana n'uyu mutipe ukanga nakubwira ati amahera yanje yose ajahe ukabura kumbwira uyagenda kumba agenda kuri uyu muhimbiri imbwa baye bibahe biyake nawe uzoba nkawe uzurazana abagabo winjiza mu nzu nikuzomera ubise kwa yino mugera azumvise neza byose navyumvise ko byageze byose umenye ko vuba uri mu gufata imiti urabona ingwara unteje urabona ingwara je unteje n'ibindi ntabibona ni byinshi kandi ugumanye ntushikane muri gihugu wawe bafu ashira kwinda je kwinda ngaho ndakura